haheze igihe c'imyaka 11 Burundi butagira ikompanyi y'indege bwegukira. Mbega hoba habaye ikibazo kihe ku buryo kuri uno musi wa none Uburundi butagira ikompanyi y'indege bwegukira? Mbega hoba hari icizere ko muri kazoza ka kure canke ka hafi Uburundi buzosubira kuronka ikompanyi y'indege iruserukira mu rubuga rwo kunguruza ibintu n'ibintu biciye mu kirere? Mu kiganiro Tahura mutegurirwa na Iratiro Magazine mukagishikirizwa na Arakaza Alain Darcy, turaza guca irya nino ivyerekeye ikibazo ca Air Burundi duhereye ku kuntu ryavutse, ku kuntu ryagira atera imbere, ukuntu ryahavuye rihagarara, tubayagire na bishasha vy'ukuntu rigiye gusubira gutangura. Ni mudutega amatwi. Air Burundi izimangana n'umuzo mushasha. Igice ca mbere, ishirahamwe Air Burundi ryatangujwe na leta y'u Burundi mu mwaka w'1971 yitwa Société de Transport Aérien du Burundi. Ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere ryegukira Uburundi. Ni mu mwaka w'1975 ryatanguye gukoresha izina rimenyerewe na bose, Air Burundi. Iyo shirahamwe ryatanguranye n'indege zibiri zo mu bwoko bwa Douglas DC-3S zakurikiwe n'izindi ndege zibiri nyene, imwe yo mu bwoko bwa de Havilland DHC-6, iyindi nayo yari mu bwoko bwa Sud Caravelle 3 zaje mu mwaka w'1980. Ibintu vyatanguye gucumbagira kuva mu mwaka w'1996. Inyuma y'imyaka 25 iryo shirahamwe rikora, intambara yari yarese mu Burundi, aho ibitari bike mu vyerekeye ubuzima bw'igihugu vyari vyahungabanye ndetse vyinshi vyahagaze, tutibagiye ibikorwa vy'ishirahamwe Air Burundi vyo vyahavuye bihohoshwa n'ibihano ibihugu vyari bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ico gihe, arivyo Tanzania, Uganda na Kenya, vyafatiye leta yayobora Uburundi ico gihe. Ibihano vyahavuye bihagarikwa mu mwaka w'1999. Ico benshi mu bari bazi iryo shirahamwe babonye nk'izuba rirashe kandi wari nk'umuravyo urashe mw'ijoro. Ikimenyamenya nuko mu nyuma ibintu vyavuye bihuka. Vyatumye inyuma y'2009 izina rya Air Burundi ryarisigaye ari nk'umugani. Ugusubiza mu bikorwa Air Burundi hatabanje gukorwa ivyigwa ngo rinahabwe n'ubushobozi bukwiye kugira risasagare, kwari nko kubona umurwayi avirirana indani atambuka. Vyagiye kugaragara neza aho mu mwaka w'2007 indege hafi zose zahagaritswe ku bw'imvo zo kudasubirwamwo nk'uko bisanzwe bikorwa kenshi ku ndege, ubona ko nazo zari zishaje. Mu mwaka w'2008 Air Burundi yarasubiriye kugurura imirimo mugana ingendo zija mu Buganda no mu Rwanda gusa. Ariko ntivyatevye kuko ikiringo c'umwaka umwe wari ukwiye kugira ngo ibikorwa vya Air Burundi bibe bisubiye guhagarara mu kiringo abarundi benshi bari bamaze igihe bibaza ko ari burundu. Inyuma y'iyugurwa rya Air Burundi mu mwaka w'2009 havutswe inkuru nyinshi zerekeye iyugurwa ryayo. Ico cifuzo cagumye mu mutima y'abarundi batari bukiboneshe amaso. Reka tubayagire ibihe bikuru bikuru ishirahamwe Air Burundi ryahatswe kwiyubura ngo ryivyukiranye n'umukwanguro w'ubushasha. Mu mwaka w'2011 mu kinyamakuru The East African haragaragaye inkuru ivuga ko hariko hararonderwa amashirahamwe asanzwe akorera mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu hakoreshejwe indege ngo afatanye na Air Burundi kugira isubire gutangura ibikorwa. Ico gihe havuga ko amashirahamwe 6 ariyo ariko arigwa kugira ngo akorane na Air Burundi mu gikorwa co kwitunganya no kurondera izindi ndege. Ni muri 2013 aho humvikana ko igituma ico gikorwa kitahavuye gikunda ari uko ishirahamwe Sovjet rifise imitahe 90% ya Air Burundi ryoba ryaranse ko ishirahamwe nk'iryo risa
nk'ibendera ry'igihugu mu vyo kunguruza abantu n'ibintu ryegukira abikorera utwabo. Ivyo bihe vyakurikiwe kandi n'inkuru zerekeye ugushira hamwe canke ukuvangura Sovjea na Air Burundi. None ni bande bafise imitahe muri Air Burundi? Ishirahamwe Air Burundi ryegukira leta y'u Burundi. Harigeze kuvugwa ko kongerwamwo abandi banyamitahe bavuye mu ishirahamwe Aga Khan Fund for Economic Development IKFID canke abagwizatunga b'Abashinwa, ariko ntivyigeze bishirwa mu ngiro. Indege za Air Burundi ku munsi wa noneho nizihe? Inyuma y'indege twabashikirije mu ntango zino nkuru, ubu Air Burundi ifise indege yahora yoshobora gukora imwe ikomoka mu Bushinwa. Iyo ndege ikaba ari iyo mu bwoko bwa Xianma 60. Muga iyo ndege nayo nyene ikaba yararengeje ibirometero itegerezwa kugenda, yobanza gukora isubirwamwo. Mu mwaka w'2019 niho ikibazo ca Air Burundi catanguye kugaragara cane mu nteguro zigwako n'inama shikiranganji. Ico gihe yari irongowe na nyakwigendera yahoze arongoye Uburundi Petero Nkurunziza. Nubwo ico gihe ibinyamakuru vyo ngaha iwacu bitahaye cane agaciro inkuru y'igaruka rya Air Burundi, mu bimenyeshamakuru mpuzamakungu ho suko, kuko ku rwego mpuzamakungu inkuru zerekeye Air Burundi zagaragaye cane, na cane cane mu bimenyeshamakuru bikurikiranira hafi ivyerekeye kunguruza abantu n'ibintu mu kirere aviation. Aho hose umwaka wa 2021 wagaragara nk'umwaka ibikorwa vya Air Burundi bizosubira gutangurirako. Ico gihe ibibazo vyari vyinshi. Mu nyuma niho hasohoka uko imitahe igiye gusangirwa mu ishirahamwe Air Burundi. Ivyo navyo vyaragaragaye gukurikira. Leta y'u Burundi vyavugwa yuko izogira ibice 92 kw'ijana, ishirahamwe Sokabu rikagira ibice 4 kw'ijana, ishirahamwe ry'Ababirigi Sabena rizwi cane muri kahise ko ryagize uruhara mu vyerekeye kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere, naryo nyene ryari rifise ibice 4 kw'ijana. Biboneka yuko muri ino myaka inyuma y'2017 ivyerekeye gusubira gutangura kw'iryo shirahamwe vyahavuye vyihuta. Ryasanga ry'2021 ryagaragara mu bimenyeshamakuru, biboneka yuko rishobora kuzohava ryubahirizwa, naho itariki indege ya Air Burundi izosubira kugurukirako itaramenyekana. Itariki 4 Ruhuhuma umwaka wa 2021 niho hose mu gihugu eka no hanze hagaragara inkuru yuko hasinywa amasezerano hagati y'ubushikiranganji mu vyo bujeje harimwo ukunguruza abantu n'ibintu buserukiye leta, ishirahamwe Sabena n'ishirahamwe Sokabu. Muri ayo masezerano havuga yuko ishirahamwe Air Burundi ribaye Burundi Airlines, kandi ko kuva iyo tariki nyene ya 4 Ruhuhuma rifashwe nk'ishirahamwe rivutse gushasha. Ibindi vyavuzwe cane nuko iryo shirahamwe ryoba ritanguranye umutahe w'imiliyaridi 15 z'amarundi. Mwakoze kudukurikirana. Nimutuyagire rero muciye kuri commentaire, mutubwire ingere mwakiriye kino kiganiro twabashikirije. Ntimwibagire kandi kugira subscribe kuri chaîne ya Iratiro Magazine, aho haca ibiganiro misi yose tuba twabateguriye. Ntimwibagire kandi kino kiganiro ko gica misi yose kuwa kabiri no kuwa gatanu kuri chaîne ya Iratiro Magazine. Mugire ibihe vyiza, uronanirwe mu vyanyu no mu banyu.